reka tutatevye nakire papi ikaze papi tu es à l'aise kuvuga muri mushaki rundi Kiswahili Congereza Ifaransa comme tu veux d'abord papi ninde papi ni Amani idina bamaye bavyeyi Amani papi Amani papi papi ni zina ryawe si surnom d'accord c'est surnom urubatse yego ok marié à une seule femme marié à une seule femme et fils abana bane 4 abana bane yego peut donner les noms des enfants quand atanguro kwa nyuma Briella moduha retour Briella ok Briella Brianna Brian Josephine wow ok bon numva ko tutofata umwanya cyari gusura ku bana ko numva yuko afisa abana bafisa amazina aussi ari special ariko ngomba kubaze wibaza ko je nawe twabonanye ubwa mbere nka ryari bafise idée plus ou moins musambe tankubonana hari he sinibuka neza ryari twatakubonana ubwa mbere new generation Palais des Arts et ari kera kabisa mu 1998 n'indwi okay ico gihe wakora iki vidéo analogique na photographie vidéo analogique na photographie photo classique yego alors vuze analogique na photo classique ari abantu ngaha aturetse bangingo nabandi aza kumva ivyo ari byo basigerageza tubwire bakoresha appareil photo imeze canke kamera imeze gute yego ndatangiye gukoresha appareil photo Olympus na Zenith zari zimwashamo ka film yego nawe waragize zijya ngorane zo gucomeka ka film gasanga wihenze kandi icyo ndashaka kwibuka muri 99-2000 CICR yatangiye kurondera amafoto sinzi ko ashaka kubibuka ikivuga yuko abantu bakore histoire imwe twese tufata amafoto abafotographe bakera bari bambaye ni Joris Ndongozi sinzi ko muramuzi arundi twa Kiragi Bizos arundi mu Buyenzi itwa Ali change papa Ali araba photographe bakomeye none cyagiye CICR icyatangura kugira competition abantu bashaka gufata photo sur un seul thème femme dans la tourmente ndashaka kwibuka muri 4e secondaire 10e kuri ambassade turi kumwe n'umugenzi acavuka none papi iki kintu yakishobora tabonye juste affiche kuri CCF okay bon cyagiye twakunda kwiga kusoma ibitabo kuri CCF donc ça c'était obligatoire aussi donc il y a application tuvuga reka twinjire muri competition ndacatangura gufata amafoto mu ibarabara mais ngene terme ndayisomye neza ndacavuga oya tugende mu kinama cyagiye ari bibazo byo kurasa mu kinama ndacosanga abantu babunze tucuba foto munyuma bacavuga tusumita amafoto kuri CICR umunsi ouverture j'étais surpris ndacasanga ndi wa mbere premier prix ndacabona izina yanje mukamera mashiko baho byatanguri abajorisi bose ndongozi bacavuga none kakarani kae bacona umuntu avuye mu bwiza donc 2000 c'est entre légèrement 15 à 16 ans 15 à 16 ans wow surtout mukamera mashiko 15 à 16 ans quand même nari muto cyane surinyibutse kamera bakoresha agufata ama video Zenith non JVC yego bashiramo iki yashaka mu carte mémoire oya cassette ya mbere ni video 45 indi kandi kaya kamera kagezwe cyagiye muri 98 99 arundi mugenzo muri RTN bafise kamera ikomeye M3000 zijya zifite cassette ijya niyo ari kamera bavuga ko zigezwe cyane none aho kamera bakuye he amafaranga kugagora bakuye he ya ni papa kama Evre narifise mu vie yankunda cyane papa kandi je le rends hommage beaucoup kuko yanguze cyane ikintu cyose nshaka bon ashavuga ko rindira gato nshaka kirondera okay appareil photo ya Zenith kamera nari papa yaguhaye plus ou moins we kwestima kwico gihe byari bifise bigurwa amafaranga nkangahe y'uyu munsi nk'ivyo uwo biguha uwo bigura kurangahe iyo kamera y'ico gihe na appareil photo y'ico gihe en fait nachafise kitabo
ubu en fait mu vieil wanje ari umuntu akora muri CPGL mu kintu cya coopération ari umuntu akunda kuronga ibintu mu kazi naravye uno munsi c'est presque même valeur ya 3000 à 2000 dollars. Wow. Kushika ubu ko nagize comparaison ari igihe apale na ronse premier prix Joris yashatse yuko ame au moins à peu près 400 000 francs beau muri 2000 muri année 2000 none papa chavuga oya gumana ni appareil c'était canon auto réflexe au moins muzambere tabonye tofise kamera dusimbe gatoyi dusimbe gutushike kwiherezo nagomba kuza guherezako uyu munsi ama appareil fisi ko sino kwazinga ningena ayari yo nanga angana gute ariko ushaka gusumpe plus igicapo ca valeur equipement office uyu munsi zoze estima ko zifise valeur ingana gute mu mafaranga. OK ko nagize assurance ibikoresho byose mfise bon wagize ki assurance wagiye y'ibikoresho kuri hamwe assurance assurance ego ya Atari imodoka. anti oya y'ibikoresho nanzi ko bagira assurance y'imodoka gusa murosho oya wagize assurance ya appareil photo na camera oya si appareil gusa bon baba photographe sinzi ko mumvise ko assurance faut que l'assure ko appareil photo yanyu iri assure. OK y'ibikoresho bon bachagira mise en valeur vyose kandi nashaka gushimira ko uraho ni mana ni wabimaye et bon vyose bingana na entre 350 millions de francs bon 350 millions de francs beau. Ayo mashine abantu bashavuye. Assurance inabera byahereye. Uravyo ntavuye en fait je navuye kure cyane. Niho nagomba ko dusubira. Nous par exemple c'était juste mu ma mesure bon à chaque fois ibibazo vya incendie ariko dufate duswe twibuke aho wavuye waruzi ko umunsi muzoshobora kufisa ama appareil namanda kubona ku minsi mikuru koresha ama equipement menshi una estime ama prix ni estimation turiko turagira c'est pas pour dire que c'est une valeur exacte mugabo na ma estimation turiko turagira waruzi ko umunsi muzoshobora gushika ahantu umunsi mushobora kuba wicaye ngaha uri kura presenter d'abord twe nawe kidagihe kuri Palais des Arts vraiment nta numwe yazi ko turashobora kuba turi ngaha turiko dufise microphone alors ni kihe kintu cyagushoboje gutena gushobora kubandanya gushika wahugenze uyu munsi? Ikintu cya mbere ndashaka kuvuga ko ni Imana ndashize Imana imbere mu kazi kanje. Très bien. Ndaca musaba ubwenge. Icya kabiri ndashaka kuvuga yuko ni attitude. Ikintu cyose ukora bivana kwanza na attitude yawe. Attitude yawe, okay. Icya kabiri ni kuvuga yuko ni caractère. Icya gatatu ndashaka kuvuga yuko ni kushaka comme no ndashaka kuvuga ko ufise courage mu byo urakora kandi ufise na vision yo ushaka gushikako kuko ikindi ni abagenzi bivana na relation fisi y'abantu kuko kuva muri 98 gushika muri 2000 aya ndashaka kuvuga ko ari ikintu cyo guharuka gusa kwakora ikintu utafise vision. Okay. Agana ufise umuvyeyi yacama impanuro agana education mais attitude yanje c'était pas stable mu vyo bintu nashatse kuba mu docteur mu nyuma mejeje amashure ya humanité none naronse umugenzi yacavuga yuko bone ivyo kubandanya mu bintu bya informatique natangiye kuza ajya muri café cyber café iwawe après j'étais cyber uribuka amafaranga bari hako munota ego 50 francs 50 francs yani cyber muri Palais des Arts mbwa ibi muzambere zatangiye mu gisagara ego nivyo okay. Après mais j'ai juste au moins niveau c'était mon directeur Moïse Sadok d'ailleurs je le suis très reconnaissant tout gars qui toi multimédia kuna ba professeur en même temps ba professeur kuri RTNB nana amaze kutangura ibintu ya vidéo no tucinjira mu kinu pour faire les numérisations ordinateur ya mbere mu Burundi vraiment ordinateur ya mbere twagize montage kuri ni telematique akaza abantu bo muri Kabondo kuri ababigiye Kabondo ni RTNB Kabondo bacavuga none ibintu muko magira ngani biki umu directeur ari umuzi innocent ko jewe nari quand même passionné bacatangura kunimeriza ama image no atangwa igiye clip ya mbere
ya lolilo mu nyuma akaza undi mugenzi kandi no mu pare wanje wa mariage Guy Karema acavuga none clip ayikoze gute dans les années 2003 2004 ndacagira mu directeur wanje stage reka ndekore mu biro yanje alors en même temps ndacha développer les concepts numériques watangiye kubona ma clip en fait nyo ari tandukanye entre les réseaux sociaux mon fils ubu na ma télévision za kera akazi kanje bakevalue sur la télévision directe ari abavyeyi abagenzi ba papa ndashaka kwibuka umugenzi umwe acama impanuro none ibintu ukwereka abantu bose kuri televiziyo nibiki ushaka kwagarika ibintu kubikora ndashaka ko ukizwe kandi ndamuzi ni umuntu je lui suis très reconnaissant d'ailleurs vraiment même d'être moral kuna yatumye ko ndashaka kwinjira mu gakiza Guy Karema en même temps chazakino Nations Unies système ya Nations Unies achavuga yuko italant office reka ndagufashe uronga akazi kari stable ndavyuka turiko turaganire musi umwe nagomba kugira ngo ndahanyarukiye cyane gose nigiki wovuga ko muri carrière yawe canke ugitangura nihe erreur wakoze uregreta kubona barayifa hari ikintu uvuga uti iki ndakiregreta kubona narihenze gafata ingingo iyere nashaka kuregreta kushikubu ni erreur ya jeunesse entre âge à 24 ans kushika kuri 26 ans là je regrette. Qu'est-ce que tu as fait? Kandi nubu ndashaka kurongo umukozi je le vois toujours baguma bakora ya erreur en fait ukiri jeune urafise talent wakuye ma YouTube Facebook canke mu ma inspiration abandi bantu bacha kubwira yuko iki kintu urakizi wowe waronse juste inspiration kuri YouTube yundi muntu akagwa inyigisho virtuelle shitse ku kazi muri Nations Unies ndabonye ko nafise abantu wakoze muri Nations Unies amaja wari muri he nari muri ONUB de 2005 vers fin 2006 wamaze gikinganike presque une année nari mon officier quand même une bonne position n'aba chef bose ngunda cyane ijya erreur kushikunda ashaka kwiregreta kubera iki nagize erreur ni kuvuga yuko ni c'était comme on appelle arrogance umenye kintu satana ashashira mu mutima wawe kintu ashaka kuvuka ya arrogance ucifata yuko niwe nyine uri kuri yisi ufise ibyo bintu cyangwa iryangabirano none muri Nations Unies acha zundi umuntu acavuga papi barako ku exploiter muri Nations Unies genda ukuri viwawe cyangwa urondera kandi kazi cyangwa basabe ko akongera umushahara quand même ni système à Nations Unies ni bureaucratie il faut avoir de la patience bagwindi grade ibintu nivyo bisaba amashuri bisaba qualification ndacatangura kuba tellement exigeant mu kazi sur la rémunération gusumba ivyo ndiko ndakora umuchef achavuga oya papi tekana je n'ai pas pu patienter j'ai démissionné brisque ça m'a coûté 2 ans ya chômage sans travail muri Nations Unies umvise kubera bamubwiye gusa ngo reko exploiter yateza kuteza imbere carrière yiwe kumenya ibintu byinshi ariko aciye afata decision brusque aravuye ahantu ari gushaka kwigira ibintu donc ico ni kintu regreta mu buzima ko ari decision afashe kandi mu nyuma na carongo umuntu yamimanuro acavuga ubu uteza gusohoka mu Burundi ugende muri Kenya urondera une bonne qualification donc mu muga office teza kuja muri Kenya kurondera amashure nikabinonosora bakamega ipapuro nikaronga zindi contact ndayo nundi umuntu yiwacu Kidumu ndacangura ndatangiye kumufasha ama clip mu nyuma ndacavuga oya sico canzanye muri Nairobi waragiye Nairobi ufise intumbero yo kuja kwiga ndite Nairobi quand même wize iki mu ico gihe bari Nairobi film and multimedia film editing and multimedia wize he ahantu wize Nairobi Film School Academy okay kandi nona kuye idée yo ku créer Burundi Film Center okay ko mu nyuma ndabonye ijya système education bakoresha muri Nairobi ndacavuga none kubera iki concept sindashaka kwizana mu Burundi ko ari college naronse ma contact ba professeur abigisha okay
Yo achavuga none na kuntu toshaka organiser peut-être des genres de rencontres donc kwezum tukakrea masterclass tukigisha barundi bakamenya i même concept quand toshaka produire amafilm niyo bagenzi banje bacavuga ego toshaka gukora ikintu nico donc haci havamo Burundi Film Center ko tufasha abandi bantu yavutse gute ikora en fait yavutse gute kwajya muri Nairobi ndashaka kuronga amayigo yo kumenya icyongereza ikintu ca mbere ca kabiri naronse contact bajya ba Canadien ca gatatu kicatuma yuko ndakwiye ijya system education ya master class okay ko ndezande mu Burundi narundi umuntu mugenzi wo mu Rwanda acavuga natwe twayitanguye igiye concept nivize ko twashaka gusangira ujya mugambi to dema donc wewe ntukiri muri byo gufilma ama mariage n'imisi mikuru imwe twaratugira kera n'ijya kamera ubu urashobora gukora film yose ego bien sûr hari zumaze gukora ego akarorero datanguye kwanza muri UNICEF vuye muri Kenya directement j'ai un bon contrat à l'UNICEF kandi no ubuzima bwanje batanguye UNICEF icamo mushahara we unshaka okay kera nukuri yari umushahara nukuri ukwiye yanga $2500 ya kera muri 2007 warahemba $2500 na ma mission menshi cyane kubera kamera si kamera gusa aya ndachendura position vuye muri Kenya arindi position mugabo kandi bijanye no gufilma no na montage si cyo gusa mission la première mission c'était pour encadrer les jeunes aba jeunes journalistes deuxième mission c'était aussi faire les rapportages avec une rapportage aya ni kuandika gusa nous fata mafoto et ya nyuma ni kugira rapport visuel ibintu vyose ya ma section yose ala ma section muri UNICEF santé éducation au assainissement ibintu vyose nuvuga ari mission ya mbere ya kabiri ya gatatu ya nyuma ni biga ma vidéo comme c'était une position juste dans les urgences ya communication ati kintu kinwengeje je ko muri position mandimwe yo kwakira abajeune no gusuiva abajeune hari kintu nkunda kumva abajeune akunda kumbwira ikintu cyitwa kudepoza ngo na depoje ngo ndarindiriye ngo na depoje donc abantu baheje mu université ngo ya depoje ngo ahantu hatatu ariko asaba akazi wewe waradepoza canke barakurondera kubera umuga wawe oya sina depoje bandondiye baye baje kundondera okay ibintu byo gufilma no kugira okay tugaruke bishaka ibazo filme umaze gukora yarakozwe tetse izwi nando ya UNICEF yabariye okay ya mbere ni kuvuga ko filme ya mbere iyo nari mu producteur kandi ni mugenzi no kandi ari nga itwa Roland Rugero ndibuka nari muri UNICEF yanzaniye ya projet iwe nari muri UNICEF entre 2008 achazana scénario mais scénario c'était sous forme romantique ndacamugira ndashaka kwiraba ni some neza mu nyuma nari afise chance no kuri ajya ni mana ahimaye ya chance muri UNICEF naro se relation undi muntu ari mu ambassadeur mu Budage no acha fasha cyane kuronga ni résidence muri 2009 yo kuja muri Allemagne Berlin none hagenda cyasanga abandi ba cinéaste ndacabereka ijya histoire ya Rugero donc wagiye muri Allemagne kugira ngo werekane ibishanzuzi kandi ushobora kwiga nawe ari muhe mwaka wagiye muri Allemagne 2000 ya mbere c'était fin 2008 kuna madi au moins 3 mois nigeze kubona amafoto uri expose est-ce que wari kurigisha nawe cyangwa vyazagenda gute bike vyaje mu nyuma cyane ivyo nivyo mu nyuma si il y a les rapports quand bon en fait kuja muri Berlinale arama ibintu byinshi arama bisata bitandukanye igihe ya mbere nagize c'est Berlinale Talent Campus ubu bahinduye bayatanguye kwiteka ikintu donc ya mbere c'était Berlinale Filmmaker Education ya kabiri Berlinale Talent Campus kwa kya nari musore nari muto cyane niyo nagize application ijya filme ya Rugero kuna afise déjà projet ajya ni kuvuga Berlinale Talent Campus project bacha ishima kandi ya filme yiwe niyo yatumye yuko uburundi ubu yinjiye mu gihe reje aba cinéaste bonyotsa titre sinzi janza amaguru n'amaboko kuri YouTube kandi niyo filme cifasha irezo yacu aba cinéaste cyuronga n'ibikoresho kuko mu projet uteza kwandika ivyo mufise kandi ivyo musaba ko Rugero twayicaye
tucuvuga icyo dushaka tuco basaba badufashe muri pré-production gusubiramo irya scenario baca turukira ama logiciel yo kuraba ama script writing, facial check, yo kuraba ama screenplay. Screenplay ni kuvuga ko igikino kuno kubisuramo ma jeu d'acteur ibintu nivyo. Nifise undi muntu mugenzi itwa Joseph. En fait, dans la vie, et voilà, Joseph a tanguye inyigisho zijya bintu kuri jewe ibyo kumenya ibintu ya film. Koko dans la vie, il faut éviter d'être cavalier. Quand c'est ce qui m'aide aujourd'hui. Dans la vie, il faut éviter d'être cavalier. Kubiki ibintu kuri wenyene. Ça c'est les Allemands qui m'ont appris ça. Ndachagira ma département. Joseph, il va être chargé de script writing, donc scénario. Ma responsabilité est logiciel. Ils étaient très stricts. Papi, ils m'ont dépassé. Nous avons tous appris collège. En même temps, producteur, script writing, assistant à la réalisation des choses. Tu dis nama n'abadagi bachavuga ariko turavyemeye. Zana abo bantu. Ndacaba presenta, bachavuga OK. Bachamwa accord yo koresha ya logiciel la scénarisation. Donc tugarutse gato kuri Burundi Film Center. Donc ivyo mumaze gushika ko muri rusange ivyo ntumbero mufise mu kugira ngo muteze imbere bijanye na cinema mu Burundi. Bon nibiki mumaze gukora? Burundi Film Center ndashaka kuvuga yuko niyo centre ya mbere yafashe ugwaruka. Twamaze kwigisha abantu bashika ijana barenze ijana. Twagize amayigo kuja mu festival menshi cyane ara benshi bashitse no mu festival international niyo success ya mbere vision donc kuvuga ko Burundi Film Center yamaze kwinjira muri réseau ikafasha Burundi bukamenyekana tukashika ku korendi deuxième documentaire route à haut risque igani documentaire irazwi cyane abantu bakonyonga makingi Bugarama ya gatatu tukagira vision yo gufasha ugaruka bamenye kwandika long métrage. Joseph na amaze kwandika long métrage kubera inyigisho za Burundi Film Center. Ikibazo cyane mana ngomba kugaruka ko cyane ndikini wibaza ko wewe tu as pris des risques pour innover. Est-ce que tu as harano uvuga hanagize innovation. Bya nasavye gufata risque kugira ngo ngire innovation ndakora ikintu muri domaine médiatique kandi uyu munsi ndabona ko iyo risque nafashe yari ifise akamaro kushikana ha. Ego cyane. Iriski ya mbere ndayitanguye muri 2014 kutana kwanza abo bantu nga tukorega documentaire. Niyo ndatanguye innovation ya mbere kukoresha drone. 2014 niho atanguye drone. Innovation ya mbere. En fait, mon entrepreneur wese ateza afisi vision kufata risque. Qui ne risque rien à rien. Kwa kivuga cyane. Niyo munyuma anafise marché au moins nini cyane ya Rotary Club. Quand nous on a chaque gushimira ko batumye ko ndashaka kufata les plus grands risques. Iyo vuze machine ni par rapport à quoi ya le coût? Par rapport oya bafise au moins sommet. Bonyene bacibaza ndashobora ibintu. Baza kuri jewe bacavuga papi we ibintu urabishobora. Février 2014 mon pasteur wanje Olivier Derin natangiye gusaba ico kintu. Acavuga papi nakondo tunje muri système ya live ya rediffusion direct. Si vraiment les plateformes normales si y a bintu byo kubesha bikaguma bicika nari mu Budagi muri février 2017 ndacaza nakaka pare yanumye amahera nanje ndacatanga ikindi gice niyo natangiye kubona yuko uko ratanga mu mugambi woraho birafasha cyane ico kintu natangiye gitanga mu ishengero mu nyuma ndabonye ko cyatangiye kuzana business ndacavuga oya ibintu by'Imana kuruhande reka nguri vyiwanje ndacasimbi Dubai jonyene ndacaronda biri plus moderne gusoma byo mu ishengero bon ajya nane afise umwe ubugyo nakuye mu marché ni keke kintu uyu munsi kikwinjiza amafaranga menshi mu activités ukora mu domaine ya media. Nivizo ko benshi babimenye ikintu cyambere kiba mahera ni omwe ma consultance internationale. Ushaka kuvuga ikiba abari consultance ni kuvuga ubu tangiye kuronga ama marché plus international que local. Ni kuvuga guti ubu aramashiramo n'aba bailleurs il y a les projets bailleurs na ma projet avec exécutant ma ONG cyangwa ma organisation dafise omwe
ababayere batanu canke batandatu abo no kuvuga yuko je suis déjà quelqu'un, ils ont fait beaucoup de confiance. Nous ndashaka kwandika juste une histoire ni concept donc n'abantu bari hanze baguha travail sur le terrain local ugira gushobora kubakorera sur local gusa régional mushaka kubona papier ari mu Rwanda muri Congo canke i Nairobi gute kuko twakora ama rapport visuel. Numva inkuru yawe twashobora gutwara umwanya munini cyane kuko ndazi aho byatanguriye nagomba kugira ngo ngaruke cyane cyane kuri ibintu yakora avuga bijanye cyane cyane no kuvuga innovation kutangura ikintu kumbura abandi batari bwakoreko kandi ndazi neza aho byatanguriye nabona uri kura filma na ya makamera ya kera ariko uyu munsi ukabugeza aha ushobora guhaka ufite abakozi bangana gute mukorana en fait bari ni benshi nubo bari kuri terrain bakora live par exemple équipe à peu près abari directeur makora ibisyo abo bafise contrat ni 10 katumukomera amashi gutanga akazi k'abantu 10 mu Burundi abantu bari régulier papi numva da kubaza ibibazo byinshi ariko umwanya uratujanye surtout que turi live ahantu henshi ariko barakurikira haba ngaha n'abakorera kuri televiziyo ndabivuga mu kanya nagomba dugushimire cyane kandi tugusabe ikintu kimwe wibuke ko hari batoyi bawe hari undi mu papi uyu mwanya yicaye ahantu muri quartier ariko aragereza gufata video na telefone nta espoir afise ko umunsi ashobora kuronka umushahara wa $2500 canke ashobora kugira investissement nk'iyo ufise uyu munsi ariko nagomba kugira ngo mumve igituma tuko turagira aya ma discussion na ma échange kugira ngo tugire promotion yaba canke bariya canke tuvuge ibyo basanzwe bakora kugira ngo tubwire cyane cyane abantu bakiri bato abantu bariko baribaza ngo mbega bizoshoboka mbega bizogenda gute mbega bizohera kugira ngo ushobore gushika kure nanje yuko ari ahantu utangurira hato mugu munsi mugashobora gushika kure kandi abantu gashaka kukwizera ujya musa narozi yuko ejo woba uri umuntu ugenda mu Budage n'ahandi hirya no hino just utwawe na cya gikorwa batangura gukora abantu bagisuzugura gisa ko ari gikorwa gito twavuze aba photographe twumvise bangingo n'abandi aho bageze ko turumva abakora ivya video hari abantu bavuga ngo nta kazi kariho mu Burundi kubera iki canke kiriya kitariho sinagiye kuronka akazi muri bureau ya leta canke ahandi ariko mumva yuko umuntu ashobora gukrea akazi bivuye mu mwuga nk'uyo wo gukoresha ma kamera canke ama appareil photo gushika bimutunga agahana akazi abandi papi nibaza ko muyindi sofata ubundi mwanya special kugira ngo twinjire en profondeur turabe nahema innovation uri kurakora canke dushobora kubona ashobora gushoboka mu Burundi ariko ngomba kanyuma kubaza risk wumva wifuza gufata muri iyi minsi kugira ngo winove ni ku create ishure ponctuel yo gufasha abantu bagume banonosora umuga kandi vuba nibaze ku minsi iri imbere bashaka kwironga indi risk ya kabiri yo ku create télévision numérique qui est plus moderne chaque fois ugaruka bakaronga akazi en plus l'espace ça sera réservé pour la jeunesse katumukomera amashi ndoto ziwe zizoshike urakoze cyane